naje meze nk'umugenda uva mu ruzi, nk'umuringoti uja mu murima w'Imana. Imana yaribwiye iti ngiye kuvomerera umurima wanje, nembeshereza amazi mu cibare canje. Niho naza mbona umugende wanje ucitse uruzi rwanje nago rwacitse ikiyaga. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, wowe Mana se w'umwami wacu Yesu Kristo, wowe muremyi w'ubuzima dufise, wowe utanga utitangiriye itama. Wowe ubeshaho twebwe ubwoko bwawe, wowe uduteturura ukadutera iteka, kandi ukadutandukanya n'amakuba y'ubwoko bwose. Nta nkeka kuri uyu munsi wa gatandatu watwimanye utwima urupfu, watwimanye utwima abambuzi, watwimanye utwima abangushi, watwimanye utwima imibabaro. Ndaguhaye icyubahiro, ganza kandi usabwe mu buzima bwa twebwe ibiremwa byawe. Ahabwa icyubahiro umwami w'abantu, ahabwa icyubahiro umukiza w'abantu, ahabwa icyubahiro gahimbare kacu, ahabwa icyubahiro nyene ijuru n'isi. Nuganze kandi usabwe. Turagushimiye kubw'uyu mwuka w'abazima no kubw'uyu munsi mushasha, iri genekerezo rya 29 ukwezi kwa11 2025. dusigaje iminsi 32 muri uyu mwaka. Turi ku munsi wa 332, ariko mu minsi y'amasengesho uratwinjije ku munsi ugira 9. Uje kutumara imibabaro turabizi, uje kudukiza ubugwayi turabizi, uje guheraheza amakuba yacu turabizi, uje kudutera iteka. Uyu munsi uje uhetse ibyiza kuri twebwe, uyu munsi uje uhetse imigisha kuri twebwe, uyu munsi uje uhetse imihezagiro kuri twebwe, uyu munsi uje uhetse ubudahangarwa bwawe kuri twebwe ubwoko bwawe. Inganji ni yawe, ububasha ni ubwawe, ininahazo ni iryawe. Tuje gucana igicaniro kidukomeza, kigasenyura ibicaniro byose by'abanzi bacu. Tuje gucana igicaniro kiduhembura, kigatetereza ibicaniro byose by'abarozi baroze cyangwa baroga cyangwa batongerera ku buzima bwacu. Tuje gucana igicaniro gitabara imitima yacu, kigatabagura imitima y'abanzi bacu.
tuje gucanira igicaniro kigaragaza ko dusengera mu izina ryawe. Iki gicaniro ntihagire umukristo akijeko kijya gusigira igicaniro cy'umurozi muri we. Iki gicaniro ntihakagire inzige gisiga mu nzu z'abariko baragicana cyangwa bariko baracota. Iki gicaniro ntihagire imyuka mibi kidusigira. Iki gicaniro ntikikadusigira icangiro. Iki gicaniro ntikikadusigira umubabaro. Iki gicaniro ntikikadusigira ubugombe. Iki gicaniro ntikikadusigira umunaniro. Iki gicaniro ntikikadusigira ibiteterwe. Iki gicaniro ntikikadusigire ibimaramara. Iki gicaniro ntigitembesha amadeni yose n'imengamiro yayo. Iki gicaniro ntigisenyure isoko ryose riduteza akavuyo k'ubuzima. Iki gicaniro nikiduteturure mu izina rya Yesu Kristo. Iki gicaniro kiduteze akanyamuneza. Iki gicaniro nikidutabaze inema, ubwira, umuco, umunezero, ibyiza, ibyishimo n'ubudahangarwa. Turaje gusaba ingabirano y'uko kubaha Mukama. Turaje kwatura ibyaha byacu kandi tubwihane mu izina rya Yesu Kristo. Turaje gutanga imbabazi ku batugiriye nabi n'abatuba barazidusaba kugira ngo tugaragare nk'aberanda imbere yawe. Turaje ngo duhe ubutware, ububasha n'ubushobozi bwo kuba abacunguzi muri ibi bihe byacu waduhezagirije kubamo. Amaraso ya Kristo nadutwikire, ububasha bwe butubeko. Tukuramvuriye kwa maboko nyaguhora ku ngoma, ngo ubwami bwawe buze buture muri twebwe. Duhakanye Shetani n'ibikorwa byayo, twasaba abarozi n'abavumbuzi, twasaba abarozi n'abapfumu, twasaba abapfumu n'abategatega. Duhakanye Shetani n'inyeshambi zayo. Turi abana b'Imana ku bw'inema y'ibatisimu. Turabigishwa ba Yesu Kristo ku bw'ingabirano za Mutima Mweranda, kandi turi abana bawe rudasumbwa. Wowe Mana imwe rudende ugaragarira mu butatu bw'iranda, ko niwe watwiremeye ngo tukuninaze, niwe watwiremeye ngo tugukorere, niwe watwiremeye ngo tuguhezagire, niwe watwiremeye ngo tukumenyeshe, niwe watwiremeye. None rose Mukama, duhakanye ubunebwe, duhakanye icyago kuko kibyara icyago, duhakanye umubabaro, duhakanye icangiro, duhamagaye igikundiro, duhakanye umunaniro, duhakanye umubabaro, duhamagaye umunezero, duhakanye ubukene n'ubutindi, duhamagaye ubutunzi n'ubutungane. Turi abana ba mutananirwa, turi abana ba nyenijuru n'isi, turi barumuna ba Yesu Kristo, turi ingoro ya Mutima Mweranda. Turabo gutsinda ntiturabo gutsindwa, turabo kunesha ntiturabo kuneshwa, turabo gutunga ntiturabo gukena, turabo kubyara tugaheka ntituri ingumba, turabo igikundiro ntiturabo icangiro. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, Imana mushobora byose niganze muri twebwe, iduhe umugisha n'umugwiza, turambe kandi turoranirwe. Amen. Amen. Nuko tugire Kristo. Bakunda bo Mukama, aho muri komande zine z'isi, tugire Kristo. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana ruduhaza ibyiza byose dukeneye mu buzima bwacu. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi ku munsi wa gatandatu, turi ku gicaniro cya saa sita, mu izamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda. Inema y'Imana ibe muri wowe wahisemo iri zamu, ukarihigira ku muhigo wo kubana n'Imana, kumvana n'Imana, kugendana n'Imana, gukorana n'Imana n'ibindi byiza bikomoka ku bubasha bwa rudasumbwa. Imana mushobora byose ikwishimire rwose. Imana mushobora byose ikunezereze rwose. Imana mushobora byose ikurinde kubabara, ikwagurira imbibe, kandi guteturure mu makuba y'ubwoko bwose.
ko nariko ndabisaba umukama mw'isengesho uyu munsi tuganire gato kwibanga ukwiye guhishurirwa ibanga ry'umwuka ryogufasha gusenyura igicaniro c'abasi bawe. Ubundi igicaniro c'abasi gihora caka kubera iki? Abasi impamvu batunesha kandi dusenga nuko bo bahora kuraguza, bo bahora gutanga ibimazi, bo bahora gutanga amashikano, bo bahora ku bapfumu. Mugabo natwe duhora imbere y'Imana, Uwiteka nyagora ku ngoma, urakaninaza mu buzima bwacu kugira ngo ikimazi cyawe kizokuve mu mufuko no ku mutima bikakunaniza, kugira ngo uzokumve ko hari ibyonyi bigendana nawe ngo witandukanye n'ideni ryo kugirira Imana, ubone kwihuza n'ububasha bwa rudasumbwa buguhuza n'umugisha wose wagenewe uwapimburira bikanga. Ariko nje kukubwira ibanga, namutse ko hari igicaniro c'umwasi kiri kuri wowe. Igicaniro c'umwasi uzokibona ryari? Iyo ufise igicaniro c'umwasi urakundana ukundwa. Iyo ufise igicaniro c'umwasi buri kintu kimwe cyose ushiramwo imbaraga nyinshi, nawe nyene ugasarura bike. Iyo ufise igicaniro c'umwasi urugo urarwubaka rukagaragara ko rwubatse, mugabo umutima wawe waravunitse, uwomenya ukuri k'ubuzima bwawe ubayemwo iyo usanga urindushi ari n'agakomye gatoyi ibara riba riguye ngo n'abapfuye abagize AVC abagize iki. Iyo ufise igicaniro c'umwasi uhораnisha no mu rupangu kwawe, ukaba mu rupangu ubana n'abandi mbwishano rikama ritungira abana bawe. Iyo ufise igicaniro c'umwasi urana imyidodombo, uva gusenga ufise amahoro akamenekera imbere y'umuryango wawe. Icitwa ngo namahoro gitumbereye wewe, umukozi apfuma azigiza umuceri, umukozi apfuma atakomoka akagenda, muga ntubura igihe cose urose kikunezera, ntubura icago gihura nawe ufise igicaniro c'umwasi. Iyo ufise igicaniro c'umwasi uradandaza ukabona umenga uri mu bandi ntushomereye, mugabo karya myenda akaba ari we number 1 gusumba n'abashomeri, kandi atari kubayeho neza ngo bapfume avuga ngo n'ubwibone bwawe ni kwambara neza kwawe ni kurya neza kwawe, ubaye nk'abandi bose. Ufise igicaniro c'umwasi. Umwasi ninde? Umwasi n'umuntu wese atipfuza ko ingabire y'Imana iba muri wowe canke ngo ikorere muri wewe. Uwo muntu n'umwasi w'amahoro yawe, n'umwasi w'ubuzima bwawe. Uwo muntu ni wo kwitandukanya nawe, uwo muntu ni wo gushira kure y'ubuzima bwawe. Umwasi ninde? Umwasi ni uwo wese akurya kwihishijeko. Umwasi ninde? Umwasi ni uwo wese anezerwa n'igitutsi kiri ku buzima bwawe. Umwasi ninde? Umwasi ni uwo wese anezerwa n'umubabaro wawe. Umwasi ninde? Umwasi ni uwo wese akubwira igihushanye n'ico kwipfuzako. Umwasi ninde? Umwasi nawe komeza udefinise. Ariko mugiye kubiraba abo basi turabujuje. Dawudi wewe yaravuze ngo umukama ngo antegurire ameza yanje abasi banje babona. Muri Zaburi ya 23 yaravuze ngo umukama antegurire ameza abasi banje babona. Ku by'ukuri abasi ba Dawudi babona bari bande? Bari bande? Dawudi mwasi wa Dawudi yabona igihe Imana yamutegurira ameza. None ko hari Samueli hakaba se wiwe hakaba bene wabo, uwundi mwasi yarahari. Samueli niwe yari nyabukira, yari umukozi w'Imana yizewe, ntabwo ari umwasi wa Dawudi. Abasi bari yahise na bene wabo, kandi niko koko bari baramutaye. Niko karagaheretse, niko kari guhora mu gituza kwa nyina canke mu bitugu kwa se. Uriko uraba ubuzima bwa Benoni canke bwa Benyamini muhungu wa Yakobo na Rakeli. Mugabo Dawudi we cari igihushane, cari igihushane Dawudi, ku buryo bw'uko Dawudi yahoze mu ntama, ntiyigeze agirirwa affection. Yaravuze ngo nkivuka amaho ku birenge byawe niho ntereye, ku birenge by'umukama uje gusanga ari ku bitandara by'amabuye y'i Betelehemu, aho yirirwa agwana n'idubu zigomba gutwara imyagazi y'ibitungwa bya bene se. Ariko yaravuze ngo antegurira ameza yanje abasi banje babona. Unegurira imeza na murongo wa 5 muri Zaburi ya 23. Unegurira ameza abasi banje babona, unyakira n'igishika mu kubobereza umutwe waje amavuta.
igikombe cyanjye kiguma kibogaboga. Ni ukuvuga umwasi ni ukuri pe kugira nk'agapimisho gasuzuma umwasi byo kugora. Mugabo nanje nje kuguha, nje kukumenera ibanga, nje kuguhishurira ibanga ryo kwitandukanya n'umwasi wari wese, nayo ba mama wawe. Mama wawe nawe ashobora kuba umwasi wawe. Ubundi nigeze kubakana ndababwira nti mwari muzi yuko ababyeyi banyu babakunda, mugabo umunsi umwe mwogira igitero, Imana ikavuga ati reka ndamubwire umumiliyoneri azoza aragufasha. Yavuga ngo reka ngo azonza guha umugabo we nyihera, kandi abona yuko ariko arasaza ariko aragenda ari wowe ugifise ubuhinga bwo kuyahinyanyura, ari nawe ufise ubwenge. Ni ukuvuga umwasi wawe kenshi agaragara mu bigaragara, mugabo agukoza isoni mu bitagaragara. Ndavuga iki? Ubundi shetani iyo yihisha mu bintu byacu ibishaka kuduteza akavuyo, ikaduteza uruhombo, mugabo ahanini igomba uruhombo nyamukuru kuko dutandukana n'Imana, ubugingo bwacu bugatakara. Ibishaka kukubabaza guhana n'imyidodombo, ukazagenda upfa widodomba utunuye ubabaye, ubugingo bwawe busanzare. Ariko Dawudi yaravuze ngo Mukama, ngo iminsi yose mu mahigwe, Zaburi ya 30:7, ngo iminsi yose mu mahigwe ndibwira nti sinzokwigira ntirigana. Ngo kubw'ubuntu bwawe rero Mukama, umusozi nabako warawukomeje cyane, warahishije amaso yawe nje ngira ubwoba. Ni ukuvuga iki? Umusozi ubako, umusozi ni iki? Ni ikintu kiba gihanganye nawe. Ku musozi hagenewe inyamaswa, ariko wari umusozi duhererwa ku masezerano. Hari umusozi twamburirwa kw'imibabaro, hari umusozi duhurirwa ako na Yesu Kristo. Hari umusozi, murazi ko hari umusozi Kristo n'abigishwa biwe batatu bagiye ko bazamubwira ngo twiyubake dusago ngaho, kubera ko Kristo yari yamaze kugaragara nk'umucunguzi, yari yamaze kugaragara nk'uwaje guhishura byose, ngo bano Eliya babonerayo Musa. Uvuga bahaboneye amasezerano, bahaboneye n'itegeko ry'uko batabara. Musa ukaserukira amategeko, Eliya agaserukira amasezerano. Aha rero iri banga nje kukubwira niryo uzoboneramo ibyiza byose ukeneye kugira ngo ushobore kubaho urambye kandi uraniwe. Urwo rugo rukunanije urwubake, urwo rubyaro rwakunanije uruhabwe, ico gikundiro wabuze ugihabwe. Uwo musozi nabako warawukomeje cyane, warahijije amaso yawe njangira ubwoba. Ni ukuvuga iki? Atari Imana igutabaye, atari Imana iguteturuye, abasi bawe mwovugutana kandi wowe batsinda. Nta kintu cyo kugukiza. Ubundi abasi baradukikije, umuvumo wa so, akaboregwe ka so, ubusama yica ukwangana kw'ababyeyi bawe bishobora gucika abasi bawe. Kubera iki? Bizana umunaniro, bizana ishetani iri mu bitugu byawe, ihora igwanya amasezerano y'Imana ku buzima bwawe. Kandi icyo utaramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana birakunaniza. Utaramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana biragutetereza. Ndababwije ukuri ko Bibiliya iravuga ngo ndaguha ya Mukama kuko wambogoye, ngo ni wowe naye amenyo y'abasi, ngo naragutabaje nawe urankitse, ngo wakuye ubuzima bwanje mu kuzimu, nsubiza ubuzima nariko ndamanuka mu cyobo. Iyo ni Zaburi ya 30:2, 3, 4. Ndaguhaye kuko utamaye akamenyo k'abasi k'abatwenzi. Umwasi ashobora kuba umuntu ugirira neza, ariko avengwa n'ingabire Imana yasize muri we. Iyi Zaburi ni iya Dawudi, yayivuze ashingiye kuki? Dawudi umuhungu wa Isaya yavukira i Betelehemu, yavutse muri wari inyenyeri yo kugwanira Isirayeli gatabagwa. Mugabo umwami yari ahari, kandi mwibuke ko umwami wa kera ntiyimikwa ku busa gusa, kiretse mu gihe yabamaze kwimikwa hagacaza harimo ingoma uruvyaro rwiwe rwa mbere. Ubundi ntiyimikwa ku busa gusa, yimikwa hashingiye ku kintu. Umwami Sawuli igihe yimikwa, Imana yari yabonye ari we mwiza kandi muremure muri Isirayeli. Mugabo Dawudi muri we
si ubwiza si ikindi kintu, nuko imana yabona gutabagara ak'umwami wa mbere w'isirayeli ikavuga ati reka mbe nigumirije nk'uko kristo yabaye inyenyeri zoza gucungura umwana w'umuntu. Imana yari yaramutegekanije, yari yategekanije ubwo buryo, kuko yo yari ifise umwana wayo w'ikinege, yari ifise uko izobigenza ikibyara, sibyo kuko n'umwuka w'imana ni mutima mwenda yatwikiriye bikira mariya. Muga shetani ntiyari ifise uko izobigenza wironka umwana w'ugutanga. N'imana ngo yarahize mu bapfuye bayubaha, bagize nirabura n'umwe irahiga no mu bamarayika irabura. Mugabo yari ifise akandi karyo kadatahurwa n'abamarayika, ntigatahurwa n'abana b'abantu bahinga n'abanyabwenge, bisigura ko na shetani yumiwe. Nico gituma benshi bari confusion kuri kristo, yarumiwe. Imana yari ifise akandi karyo, reka igira akandi karyo ko gutabara ubuzima bwawe, igira akandi karyo ko gutabara ubukobwa bwawe, igira akandi karyo ko gutabara ubusore, ubugabo n'ubugore bwawe, igira akandi karyo ko gutabara ubuzima bwawe. Ero kristo ngo imana niyaduhaye akamenyo k'abatwenzi. Dawudi mu kubivuga, inyenyeri yari muri Dawudi yaje kunaniza umwami w'Isirayeli, kuko n'umuhungu wiwe Yonatani yakunze urukundo rudasanzwe Dawudi, ngo agera ku rwego amuha inkota yiwe, akamuha umwitwikiro wiwe, vuga icubahiro, ububasha, no kuvuga mu bwiwe byose aramukunda, ngo umutima wa Yonatani ukunda cyane Dawudi. Ngo umunsi umwe, kuko yaguma amunyegeza, se yagize inama yo kugenda amwica. Ngo umunsi umwe arabaza ngo agira umunsi mukuru wo kwiciramo Dawudi, kuko Dawudi yari afise ingabire yo kuzana amahoro ahatari. Umwami Sawuli ngo aragwara ibifukunyi, akagwara inezi, akagwara agahinda, akagwara amashitani, niko novuga mu mvugo y'uno munsi. Ngo Dawudi bagahiga muri Isirayeli umuntu yogira ico amufashije bakamubura. Mugabo Dawudi ngo umunsi umwe ababenyamine bariko bararengana, ngo basanga haragiye mw'ishamba ariko aracuraranga umuduri wiwe, ngo bararyoherwa barasamara rwose. Ngo niho baja kuvuga ati twarabonye umuntu acuraranga mw'ishamba. Bavuze ngo twarabonye umuntu acuraranga mw'ishamba, bavuga ati genda mumunzanire. Niwe waracuraranga Sawuli akabona gusinzira. Muga Sawuli ntiyabihaye agaciro ku buryo bw'uko ariko aramucuranga ari kuri podiyumu, ngo yatora icumu nkuko akarimutera. Yamuzize ikimwibaza, yabona inyenyeri iri muri we kizomukura ku butegetsi. Kandi abasi Imana irabatugabira. Sindiko nigisha ubuzima bwa Dawudi na Sawuli, naguma ndabwire ko umwasi ashobora kuba umutegetsi, umukoresha wawe. Umwasi ashobora kuba umuntu wubaha, umudahangara kuko Dawudi ntiyigeze ahangara Sawuli gushika azohera. Umwasi washobora kuba umuntu uzi neza ko afise ubuzima bwawe mu ntoki, kubw'uko ari umuhesha w'umugisha wawe. Yari sebukwe ku ruhande rumwe, akaba umwami wiwe, akaba umukoresha wiwe, mugabo akamugirira ishari, agahinduka akaba umwasi wiwe. Rero Dawudi yaravuze ngo Mukama Mana yanje, ngo ndaguhaya kuko wambogoye, ntiwampaye amenyo y'abasi. Iyo ukunda Imana, iyo uzi ico wavukiye, iyo uzi ico waremewe, iyo ugendera mu itegeko ry'Imana, ntiyigera Imana yemera gusuzugurika. Umwasi wawe agutine ku mubyimba, umwasi wawe agutambe ku mubyimba, umwasi wawe anezerwe, nawe wibura se ntigikunda. Mwibuke Ana muka Elukana, Ana nyina wa Samuweli, umucamanza, umuherezamuka muri Isirayeli, inyuma ya Eli, nyuma y'urupfu rwa Eli ngo Hofuni na Finehasi. Mu gusaba Imana umwana, muzosome mu kigabane ca mbere muri Samuweli wa mbere igabane ca mbere, yarabwiye Imana ngo, ariko arivuga Imana yamutabaye, yarabwiye ngo Imana niyo ica igakiza, ngo niyo iraba mu nda y'ingumba ikabona y'imvyaro indwi, igaha uruvyaro, igaha konsa ingumba ababavyaye bwa mbere biburase. Yariko avuga Penina, umwasi wawe ashobora kuba mukeba wawe, ashobora kuba umubabara w'umugabo wawe. Umwasi wawe ashobora kuba umukobwa akunda yipfuza umusore agukunze. Umwasi wawe ashobora kuba umugenzi mwagiye kureshanya. Ibyo bibaho. Umwasi wawe ashobora no kuba na murumuna wawe, ingo zingahe zama zaharitswe n'abarumuna b'abantu canke bakuru b'abantu. Umwasi wawe ashobora kuba nyogosenge, kubera ikabona inyenyeri muri wowe,
akakuraguriza cyangwa akaguhamurira ko cyangwa akaguca ku indasago kandi agufisha ko ubasha agufisha ko ubushobozi ko buryo yavuye nyina w'umuntu asubire nasengeye umuntu kugira ngo ahe ya nyenyeri yawe imbyaro ziwe. Ntukemerere ko Imana iguterana n'abanzi ngo umukama wo kuye ubuzima bwanjye mu kuzimu unsubiza ubuzima nariko ndamanuka mu cyobo. Igihe cyose ugeragezwa, igihe cyose urwanywa no gusumba imbaraga no gusumba ubushobozi, ubuzima bwawe buba buriko buramanuka mu cyobo, sibyo? Ngo ni wowe nabatse, ni wowe mukama ntakambira, ngo mbega ukunga iki amaso yanjye uyaretse, amaraso yanjye uyaretse agaseseka cyangwa imanutse mu cyobo, mbega ivu rizoheza riguhaye imenyeshe ukuri kwawe. Ngo mukama nunyumvirize ungirire ikigongo, mukama nuntabare, ngo warahinduye ikigandaro canje ukigira intama. Ini Zaburi. Ngo warahinduye ikigandaro canje ukigira intama. Warahinduye umubabaro wanje uwugira umunezero. Warahinduye agahinda kanje ukagira agahimbare. Warahinduye ubugumba bwanje ubugira ububyeyi. Warahinduye amahane yanje uyagira amahoro. Warahinduye ibyaha byanje ubigira ubutungane. Wankenyuruye igunira unkenyeza agahimbare. Wankenyuruye ubukene unkenyeza ubutunzi. Wankenyuruye umubabaro unkenyeza umunezero. Wankenyuruye ubutindi unkenyeza ubutungane. Kugira ngo ngucurarangire wewe ni nazo bwanjye sinzokwigera numva. Nta kindi gituma Imana idutandukanya n'abasi kandi igaduteturira amaso y'abasi bacu akanura. Imbwira tuyininahatse, ni kugira tuyishimagize, ni kugira tuyihezagire, ni kugira tugaragaze ko ari Imana umurengezi n'umurenganuzi. Ngo mukama Mana yanje nzokuninahaza ubudahengeshanya. Ndagira tuganire gatoyi ibanga ryo gusenyura igicaniro cy'abasi bawe. Kugira ngo ushobore gusenyura ibicaniro by'abasi bawe bose, ubwa mbere banza utunge mu mutima wawe ukubaha Imana. Ngo umuntu yubaha Imana aba ari uyizigiye, umuntu yubaha Imana aba ari uyisenga, umuntu yubaha Imana aba ari ugendana nayo aciye bugufi kandi agira ubuntu. Umuntu yubaha Imana aba ari urondera Imana mu gihe anezerewe no mu gihe ababaye. Kubera iki? Ni Imana yonyine ishobora kugukura mu mutego baguteze, kuko Imana niyo iba ubukomezi bw'umwana w'umuntu. Iyo tubaha Imana birangira uhohotewe n'abana b'isi. Iyo wubaha Imana uhora umutima wawe uwushira mu minwe cyangwa mu kiganza cy'umukama. Kubera iki? Ni umucunguzi wawe, ni umutabazi wawe, ni umurenganuzi wawe, ni Imana y'ukuri. Iyo wubaha Imana ntushobora kwimatanya n'amarayo, ntushobora kwimatanya n'abarenga itegeko rya Rudasumbwa. Iyo wubaha Imana ntushobora kwihambira ku bintu bitagira mvura. Iyo wubaha Imana wamumwizigiye uwo mukama, ukamumwambaza, ukamuhimba, ukanunezerewe n'ubuntu bwiwe. Bugica ukamushima, hagati na hagati ukamushima, no ku mugoroba ukamushima, igihe c'intege ukamusaba imbabazi, igihe c'ubukomezi ukamuhayagiza. Erega Imana ni yonyine ibona amarushwa urimo. We nyoko wawe ikimenyetso nuko adafise umuduga ukabwira uti mawe ndatewe ndagize ntaza bukeye. Muga Imana nyine celebrate rukikambye. Imana niyo imenya amaganya y'imitima yacu. Kubaha Imana niryo soko ry'ibyiza byose dukeneye. Kubaha Imana niyo ntandaro y'ubuhigwe bwose. Kubaha Imana niryo soko ry'imigisha. Kubaha Imana ni wo mugezi wo kuvoma kw'amazi ayama agukiza inyota. Niyo imenya amaganya y'imitima yacu. Imana ntishobora kwemera kuguta mu minwe y'umwasi nepfa. Muzosome Zaburi ya 31. Ngo mukama niwe mahungere yanje,
ese ndokwigira netegwa. Ukwiye kubaha Imana kugeza ku rwego wumva ko Imana iyo uri mu maganya ibigukunda. Samusoni mu iruhande y'intege nke ziwe ndakunda ukuntu yari ameze. Samusoni igihe cyose yagira intege nke ziwe, kandi Mukama yamurungikiye umumarayika, Mukama yamuburiye agakomeza akihagararako. Ariko Samusoni aje kwica Abafilisiti yaravuze ngo Mana yanje inyota imwishe kuko yari yashibuye. Yari yakoze ikosa. Mana yari nkuko yashaka kwiyitirira ubasha. Umva basi ngo Samusoni aje Abafilisiti 1000 kumwica yatanzwe na bene wabo. Ya makarande ya mivumo bya bishokoro bibi. Mutima mweranda araza acagagura imigozi ibosha amaboko yiwe akikijwe n'Abafilisiti 1000. Agenza kuyicagagura ubwo nyine agize ukabona umusaya w'indogobe ihembe aritora agicisha Abafilisiti 1000. Aca arishibura. Gasikura ngo avuze ngo intsinzi no kuboko kwanje ngakwara ukuboko kw'Imana. Aca aranyotegwa. Anyotegwa bimwe by'ugovu. Aca asenga isengesho rivuga ngo Mukama umfukurire iriba ryo kunywako, simarugwe muri aya makafiri, simarugwe muri zinakebwa, simarugwe muri aba bagome. Ni ukuvuga inyota ariko mwica bakavuga ngo ibigimba ni 1001, mugabo ibigimba yari 1000. Imana icyo yakoze ni iki? Imufukurira ntiyakora. Imana nawe ugiye uri kurayambaza uri mu minwe y'umwasi, uri mu minwe y'umugome, Imana iragufukurira iriba ntiyakora, ku buryo uri nuko ugakomera ugahaguruka. Iyo wubaha Imana urayibwira ngo ngiza nigukirisha ububasha cyangwa ubwiza cyangwa igihagararo cyangwa imyaka yawe, igukirisha ubutungane bwayo kuko n'Imana itunganye. Niyizi ko twavutse turi bantamagara, niyizi uko yatubumbabumbye. Urebye ati nuntege ugutwi kandi utebuke undokore. Bwira Imana uti tebuke undokore. Bwira Imana uti tebuke untabare. Bwira Imana uti tebuke unteturure. Dawe wa twese ubwagiye mu ijuru, uratubera urutare rw'ubuhungiro imbere y'inzuzi ntamenwa, utubera inkingi n'inkinzo kugira ngo udukize kandi uturokorere ubuzima. Ni wowe Mukama uri urutare rw'ubuzima bwacu, ni wowe uri uruzitiro rutamenwa. Kubera izina ryawe nutujimira ubwoko bwawe, utuyoborere mu ntsinzi, dutsinde abasi bacu bose, na cyane cyane ko watwemere ko tuzoba batsinzi tutazoba abo gutsindwa. Nudukure mu mitego twatezwe n'abasi bacu, cyane cyane abiyorobetse, kuko ni wowe bukomezi bwacu nyagora ku ngoma. Mu minwe yawe niho dushize imishahara yacu, mu minwe yawe niho dushize imitima yacu. Iryo ni ryo jambo Kristo yavuze, Luka 23:46 yararyanditse ko mu minwe yawe wari washize umushaha wiwe kandi yarahije gucungura isi. Natwe dutabare dutandukanywe n'abarozi n'abasi n'abambuzi b'amahoro yacu. Erega niwe waducunguye Mukama, erega niwe uri Imana y'ukuri. Nutugirire ikigongwe ntudute mu minwe y'abasi, ahubwo utume duhagarara ahagutse, udutere iteka kandi uduteturure mu makuba y'ubwoko bwose. Tugirire ikigongwe Mukama kuko turabarushwa. Amaganya yamaze kumunga amaso yacu, umutima n'inda byuzuye agahinda n'imibabaro. Ubuzima bwacu ntiwemere ko bushirira mu mubabaro. Imyaka yacu ntiwemere kuyerera mu miniho. Ubukomezi bwacu ntiwemere ko buyonga kubera icyaha cyangwa ibyaha byacu. Amagufa yacu ntiwemere ko abungwa. Duhe ubukomezi, duhe ubutware, udutandukanye n'ibyago by'ubwoko bwose. Imbere y'abaturwanya Mukama dutabare.
mbere y'abatugwanya mukama twamaze gucika agahabwa kubera abo dufitiye amadeni, abatubwira ngo twabahonereje umuryango turi ingumba, abatubwira ngo barambiwe nuko tubasaba. Dawudi yaravuze ngo naramaze kwibagirwa mu mitima y'abantu kujya kuwapfuye, musigaye meze nk'ikintu bataye. Turakubashe papa kugira ngo dushobore gusenya igicaniro cy'umwasi ku buzima bwacu, tugirire ikigongo. Turakubashe nawe wiyubashye mu buzima bwacu, wuzuza amasezerano yose wadusezeraniye, uturinde kubabara, utwagurire imbibe, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Amen. Tugire Kristo. Icya kabiri kigaragaza ko uwamaze guhishurirwa ibanga ryo gusenyura, gusuka amazi mu gicaniro cy'abanzi bawe, ukabasanga ku musozi iyo baherereye, ni kwatura ibyaha byawe. Iyo ubika icyaha mu mutima wawe, uba usa n'uwishe ubuzima bwawe. Iyo ubika icyaha mu mutima wawe, uba usa n'usenyuye ububasha bw'Imana muri wewe. Pawulo ariko arandika, yaranditse mu Baromani ikigabane cy'icumi, amajambo dukwiye guhoza ku mutima kugira ngo dushobore guhora twatura iby'ubutsinzi, twatura iby'ubutware, twatura iby'ububasha, twatura iby'ubushobozi. Yaravuze ngo bene wacu icyo nifuza mu mutima wanjye kandi isabira abayuda ku Mana nuko borokoka. Ngo ndabashingira nawe yuko bafise umwete mu bw'Imana, ariko uyo mwete udakurikiza ubumenyi nyabwo, kuko batamenye ubutungane bw'Imana, bakarondera kwishingira ubutungane bwabo bwite aho kuyobokera ubutungane bw'Imana. Murabyumva? Ubundi hari igihe icyaha tugifata nk'intege nke zacu. Icyaha iminsi yose kibyara icyago. Ntuzokwigera ufata icyaha ngo ugifate nk'intege nke yawe. Icyaha iminsi yose kibyara icyago. Icyaha iminsi yose kibyara umubabaro. Mu nzira ugendera muri kujya mu cyaha, imbere yayo hari ikinogo, hari ikimanga kirimo amahwa n'amabuye. Niko mwene Siraki yavuze. Nugendere mu itegeko ry'Imana ubone gutabarwa. Ngo igihangiro ry'itegeko ni Kristo, kugira ngo uwemera wese ashikire ubutungane. Nkako ku byerekeye ubutungane kuva ku itegeko, Musa yanditse ati uwubikurikiza azobeshwaho nabyo, ariko ubutungane buva ku kwemera, buvuga buti ntiwibwire mu mutima uti ninde azokurira mu ijuru, koba ari ukugira ngo umanure Kristo, cyangwa uti ninde azomanuka mu nyenga, koba ari ukugira ngo adugane Kristo amukura mu bapfuye. None ubwo butungane buvuga iki? Buvuga ngo ijambo riri hafi yawe, rikaba mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Ivyo wiyumvira mu mutima wawe nivyo watura mu kanwa kawe. Muzosome neza Zaburi ya mbere. Salomo yararabye mu bintu byose afise, asanga nta wundi murage yosigira umuhungu we Rehobowamu usibye kumubwira ngo ntukagendane n'abakobanyi, ntukagendane n'abacokora Imana, ntukagendane n'abatubaha Imana, ntukagendane n'abatyoza Imana. Yamubwiye Zaburi ya mbere nta kindi ivuga. Ntukagendane n'abatuka izina ry'Uwiteka. Gendana nyabuna, gendana riho n'abubaha Imana. Ngo kuko abatubaha Imana baba bameze nk'ibyatsi by'ishimwe. Nababwiye ngo turi kuganira amabanga mukwiye kumenya kugira ngo musenyure amabanga ya Shitani ku buzima bwanyu, musenyure ibicaniro by'abasi b'ubuzima bwanyu. Icyo kintu wowe wese uzi ko kubangamiye, numara kubaha Imana ukamenya ko Imana ariyo rutare, ko ariyo nkinga, ariyo nkinzo yawe, uzobuhiriwe kandi uzokoma wiyemeye nk'igiti kimeze
cyatewe ku mugezi w'i Lebanoni ngo cyamire igihe cyacu, ko Yeremiya 17 yavuga. Icya kabiri ni kwatura ibyaha byawe. Kwatura ibyaha byawe ntibiguhoza. Umva ari abantu mwamaze kutandika umutima, ndi umukatorika, ndi umupentekoti, ndi umuntu eka, ahubwo ni wirate ko wamenye Kristo, kuko itegeko niryo ngo Musa yavuze, byose birangukira muri Kristo. N'ubu ufishe Kristo ufishe byose, kuko ngo Yesu ni byose kuba umufishe, ngo urushe wese niwagana, kandi izina yahawe ni ryiza cyane. ngo ni wowe wemeza n'umuntu wawe yuko Yesu ari umukama, ukemera mu mutima yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzokira. Nkako kwemera mu mutima gushikiriza ubutungane, nako ukubwemeza n'umunwa kugashikiriza ubukiriro. Icyo watuye kikubako, icyo wizeye kiragukorera. Niwizeye Imana uzotaruka kuko iri hejuru y'izindi mana, iri hejuru y'abagome, iri hejuru y'intungane, iri hejuru ya byose. Bibiri iravuga ngo uwemera wose ntazigera ateterwa. Ibyanditse bivuga biti uwemera Kristo wese, umwemera wese ntazoteterwa. Sibyo? Nambara utazoteterwa bisigura yuko uzoba wamaze guhagara mu itanguriro kanga 15 ngo uzomuvuma uzokwezagira nzomuhezagira, uzotungira urutoke kwiwe mu jisho ryawe, ngo azoba rutumbire mu mbone y'ijisho ryanje. Kubera iki wemera Kristo, wemera umwana w'Imana, wemera ubutware bwa rudasumbwa, wemera ubushobozi bwa muzira nenge. Icya gatatu, ibanga rya gatatu ukwiye kumenya ni gutanga imbabazi utarinze kwingingwa, gutanga imbabazi utarinze gutakambirwa, gutanga imbabazi utarinze kugirane gushishitirwa. Ubundi Kristo Yesu yavuze ngo nimusenga muzosenge muvuga ngo dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibe ku isi nk'uko mu ijuru. Dore ibyo kurya bidukwiye umunsi, uture kuri ibicumuro byacu nk'uko turi kuri abo yatugiriye nabi. Ni ukuvuga imbere yo kujya gusaba imbabazi Imana, banza wiyunge na mugenzi wawe, yakurondera atakurondera, yagusaba imbabazi atazi gusaba, banza wiyunge na mugenzi wawe. Iri jambo kwiyunga na mugenzi wawe ni ijambo rinaniza abantu benshi, ariko kwiyunga na mugenzi wawe ni urufunguzo rutuma umwasi wawe ahora kumbagara mu mibabaro yari yaguteje. Ari ikintu kimaze kuntangaza mu buzima bwanje. Uriko urasoma muri Matayo 17 hari umurongo uvuga ngo Yezu na Petero batangikora igisengero. Ndavuga Yezu ni w'isengero, Petero ni umuserukizi w'isengero. None baritanze gute? Ngo bashitse i Kafanawumu, abatoza kuri begera Petero bamubwira bati, mbega umwigisha wanyu ntatanga ikori? Petero abishura ati, araritanga. Petero asubiye imuhira, Yesu aramwitanga amubaza ati, uvyumvira kiki ga Simoni we? Abami bo kw'isi abo babuguza canke abo batoza ikori ni bande? Abana babo canke bakavantara? Simoni yishura ati, bakavantara. Yesu amubwira ati, none abana vyakabaye bitabaraba, ariko kugira ngo ntidutirimutse abo bantu, genda ku kiyaga utera igero, ifi ya mbere iza kuduga urayifata, uyuguruye umunwa uza kuyisangamo igiceri c'isitateri, uheze ugitore ukibahe, unangire ikori kandi nawe ugitangire. Aya majambo burya sinavuga ngo ari un peu compliqué ou bien un peu philosophique canke sinzi uko nobivuga, mugabo reka mvuge ngo aya majambo arakomeye. Kristo Yesu bubahutse Petero, kandi mubuke ko atari bwuzure mutima mweranda ngo abe igihangange. Yari akiri wa wundi amyoza amahonda,
yarekiri wa wundi azadombokwa, yarekiri wa wundi azihakana Kristo, yarakiri wa wundi Kristo abwira ngo mva iruhande wa shetani we, yarakiri wa wundi abwira Kristo ngo asinzira Kristo ariko arasenga, yarakiri wa wundi akoma induru bari kumwe na Kristo yasinziriye mu bwato. Ariko ndababwiza ukuri, iki kintu gikangure intare ziri muri mwebwe. Hari ibintu mwihaye ngo abagabo ngo nimusabe imbabazi, hari ibintu mwihaye ngo abasore ngo nimusabe imbabazi abakobwa mwashavuje, hari ibintu mwihaye ngo bakuru nimusabe imbabazi abato, hari ibintu mwihaye ngo batware nimusabe imbabazi abatwara, hari ibintu mwihaye ngo abakozi b'Imana nimutanga icya cumi, nimutanga amashikano, nimugire utwigoro, hari ibintu mwihaye byo kwigisha abantu gusenga, ukabategurira inyigisho umunsi wumva uhatse ukazoza ubarungikira, hari ibintu mwihaye. Reka mbabwize ukuri ko Imana ntishaka ubuzima butagira igitambo, ntishaka ubuzima butagira témoignage, ntishaka ubuzima butagira intare. Iki kintu cya gatatu, gutanga imbabazi udasabwe, nibisigura kwininaza, bisigura kwishimagiza, bisigura kwerekana ubutware bw'Imana buri muri wowe, bisigura kwerekana ububasha bw'Imana buri muri wowe. Gucira bugufi utaguciriye bugufi, kwihanganira utakwihanganiye, kuvuga make mu gihe cyo kuvuga menshi. Kristo Yesu, Petero bamufashe base no mufashe mbiri, asa n'uwigobyoye, amaje ngo mbega sabuja natanga ikora, akwabwira ngo naritanga n'umwana w'Imana, aravuga atazisigura, atanga inda ya bukuru. Nibwo byagumye bitabara Ezekiel, atanga inda ya bukuru, agati genda rero rizana ritange. Yakoze ni igiki? Agishikira Yesu Kristo, Kristo asanga yamenye ko kabera hose cyari, agati mbega agati mu gihugu ikora ritanga, abene igihugu cyangwa bakava amahanga, abone bakava amahanga, atero byakabaye bana bitabaraba. Ataraha ijambo Petero ngo iriko risiba jambo atigenda rero kugira ngo tugaragaze ubutungane bw'Imana. Hari igihe mugenzi aba afise intege nke, bafise imivumo, bafise imikoshi, agatsindwa n'uko umuciriye bugufi. Dawudi ndakunda kumutangara cyane, afise ibintu byinshi namwigiye ko birantabara. Sawuli yahora amutera, akamutera icumu rikamuhusha, akamuzanira bamwica akamuhusha, akamugerera umukobwa we akamucisha mu idirisha amunyegeza, agasigara akora ibipipo aryamika ku gitanda, akora ibyo baterura ngo bashire Yesu. Ikindi gihe Imana iramugenera mushyira mu ntoki mugari kigeza Dawudi kabisa, irabe yuko asesa amaraso. Ngo Dawudi yari yarahungiye mu mva, uwo mwami ajya ku rugamba atazi Dawudi aho yinyegeje, ajya kwituma ibyo bita ngo ni gutwikira ibirenge, ajya kwituma asiga umukoza hasi n'icumu hasi. Dawidi atora umukoza, yongera atora imbugita akata umutwe w'impuzu y'inyambara bamikesheje imbere yabo. Ageze hakurya ngo aramusemerera, Sawuli ngo aravuga ati mwana wanje wasumbije ubweranda, wasumbije ubwenge, Imana yakungabira nyiceceke. Uwundi we yaramweretse ati nawe utamfitiye impuhwe ushaka kunyica, njyewe ngufitiye impuhwe kuko wasinzwe n'Imana igufise mu ntoki. Iyo dusenga twica abarozi, tukica abambuzi, tukagira iki, ntabwo dushobora guhangana n'amaboko yabo n'intoki zabo ku buryo twakoresha imbugita. Hari nayo y'umwana w'umukobwa sinzi ko nayibahaye yemwe, niba ntayibahaye Imana ijya gufasha ndabimenye, nce ndayibaha. Yanayisomye mugari genda zisomera rimwe ari nyinshi nkaza ndungika nkeya. Iyo nayo y'umwana w'umukobwa yaravuga umunsi twica abarozi, ngo wewe yarafise imbugita. Mubyumve ngo ari muri Saudi yarafise imbugita, uko tugasenga hajevuga ngo ndamwishe, nawe ngo atora imbugita mu kirera gakata. Muzi ko yatabawe, sinibuka neza icabaye ndaja kuyiraba, sinzi ko none arayibahaye. Igihe cyose utanze imbabazi ku muntu, ugaha umugongo icyaha yagukoreye, ukitandukanya, kuko hari igihe umuntu ashobora gusumba agagukorera icyaha, agatuma nawe uzokwamugwana n'ubutware bw'Imana. Umva nka Dawudi yamwica, yari kugumana amaraso ku maboko,
y'uwishe intungane. Burya hari intungane mwishe bituma ibyaha byabo bibabarirwa. Iyo aguye mu minwe y'umusenzi, mwakarora nk'uwo mudamu nawabwira yashinga inama, iyo ari gufata akica nk'umuhabara w'umugabo wiwe, urya mudamu yari yarigeze gusenga, burya amaboko yiwe yokwamye ko byarashoboka ko uwo muhabara aca agirirwa ikigongo. Burya iyo muvuga iby'abamaratiri, iyo muvuga iby'iki, nagira amabwiza ukuri, kuko niyo abamufatanye itonga cari ko baricaye akoreye ku mugaragaro, kizotabagwa n'abacamanza cyangwa abashingantahe bo muri eklesiya, nawe agaca yigerengere ku yindi. Harya ni nk'uko yari kuba ari nayo tirama carazira byasaba abakuru b'ishingwamuryango. Iyo bamaze kuba kinani rero ucurekera Imana, mubona ko bamaze kwihana ibyaha byo bakarekera Imana, ko Imana yaciye ibacira. Ariko bizoba ngombwa ko dutanga ibyo tutategerezwa gutanga, tugatanga imbabazi tutategerezwa gutanga, kandi turi abana b'Imana ataca twakoze ari kugira turabe ko twogarura ubugingo bwa bene wacu. Ibyo babyita kwiha amahoro, kwimahoroniza, kwininaza, kwishimagiza, kandi Imana irabikundira nabidushaka ko kubera iyo ni mahoro nije, iyo nihaye amahoro, iyo nininahaje, iyo mpimbawe, biba bisigura ko mpesheje icubahiro Imana iri muri jewe. Ico kintu ca gatatu kirakomeye, ubwo ni urufunguruzo rusenya ibicaniro by'abasi. Burya aba nabo babaye bazibiye akanwa kababaki kababatoza kore, babaye babazibye umunwa, nta rubanza ntaki, nta byagirije ntaki. Muze muziba umunwa rero, intambwe zose ziri muri mwebwe, kandi intambwe zose ziri muri mwebwe zirisinziye, ziriryamiye. Nk'uwo wabona ati uno musi Petero turamubonye ari we nyange, ari igihe ryabo bari kumwe n'abakristo batari kubivuga. Hari abantu bataridekarara kuko mu gitwenga babakunda ko mutwenga umunsi mwaba cyangwa umunsi mwagwaye cyangwa umunsi mwagize ikibazo muzora. Niyo nkunda kubwira abagore bagendana n'abahabara, muhabara kwereka ko gukunda, umugabo ari imbundeka agizene, mugabo umunsi umwe rukambye n'uw'inyowa n'uw'impeta yiruka aba agifise umutima. Ariko icya kane ndasozereye, kuba umucunguzi mu gihe cyawe. Iri jambo kuba umucunguzi, Pawulo yaravuze amajambo adasanzwe, yavugiye manzi enga mu kigabane c'icenda, aravuga ngo no urankangana na Kristo ahubwo ubugingo bwawe. Murazi kwangana na Kristo cyarashatse kuvuga ubundi bakundwa bo mukama, ntimubone ibyaha byacu, ntimubone intege nke zacu. Umwana w'umuntu yaratowe n'Imana, kandi Imana nintahemuka. Umwana w'umuntu yaratowe n'Imana. Rero wa mugore nawe wa mugabo, kugira ngo usenye ibicaniro by'abasi ku buzima bwawe, usenye ibicaniro by'abanyeshyari ku buzima bwawe, ukwiye gukora iki? Ukwiye guhorana igicaniro c'Imana kivuga ngo ndi umucunguzi. Hari igihe bizoba ngombwa kutanga icacumi ucisonzesheje, ariko ugomba kurakora ubutabazi ku muryango wawe. Hari igihe bizoba ngombwa, ubundi Imana muri Yeremiya 16:16 iravuga ngo ngiye kurungika abasaruzi, ngiye kurungika abarobyi, bazoza mu mico ibiri, bamwe bazodiha abandi bazotabara. Kandi Amosi nawe 5 akavuga ngo muri iryo nyenyeri, muri iryo zuba, ngo hari amababa abiri, ngo rimwe rirakiza irindi ririca. Ni wewe wo kwitorera aho kuba, kuko rizoza ari izuba rimwe, ariko ibaba rimwe rikize irindi baba ryica. Nabwiye ko abantu babiri, umuriro w'Imana iyo uje, uje gucyora, uje kuzana intsinzi, undi nawe uje kumumora, uje kugaragaza ubutsinzwe. Ukwiye kuba umucunguzi wawe. Musa yahora abwira Imana ati ubu bwoko bwawe ndabukoze iki? Musa yarataye ikirimba cyo kwa Farawo. Iyo mwumva ngo intwari zo kwizerwa mu Baheburayo 11, nta n'umwe adafise ico yahebye. Eliya ngo yari yiruka agashinga amashuri y'ubuhanuzi, akaja i Beteli, akaja i Gilugali, akaja i Beteli, Gilugali nande
yerukiya kujya Yorodani Beteli Gilugali nande sa yashinze amashuri abahanuzi ni hame ni Beteli ni Gilugali ni Yeriko vwara ni Yeriko ngabo hakurya ya Yorodani niho nyene yakuye ubutabazi kandi mubyibuke ko ari wese yagaragariye ko ari umuhanuzi w'umugabo kandi mubyibuka aho yagiye ashinga amashuri ko ari wagize niho wese yagiye arongera akoyogo no munyashimwe mu kazi yabaye yabi Beteli ni ukuvuga tubwiza kugaragara nk'abacunguzi umurage tuzotanga ntabwo ushingiye ku bwinshi bw'amazu gusa ariko mugira utwigo mugira ukwitanga muhindera abantu mwamira ibyamwa bo muri kumwe urunganwe rwayo mpamagara ubwami bw'Imana bidashingiye mu mvugo gusa mu nyifato mu nyambaro mu ngendo mu mvugo mu ngiro ibyo bintu birasangangura kubera iki Imana irakubwira ngo hari aho nagusanze umutima wanjye uraryoherwa nagusanze wicaranye n'abagwayi ntabwo abagwayi aragwaye mu bitaro gusa ega n'ubushirasoni n'ubusambanyi n'imboregwe n'ubugwayi bw'umwuka mbese ni n'ubugwayi bwo mu mutwe ahubwo none mbwira inzoga zikudaha ukazinywa zikakudaha ugasanga wataye ibirato wari wambaye ugasanga ufise ngo mu mubiri wose bukeye ukazisubira gusa ubugwayi bwo mu mutwe Fredi Pawulo yaravuze mu kigabane c'icenda mu baruwa yandikiye Abaromani ngo je ndavuga ukuri muri Kristo ngo simbeshe kandi ijwi ry'umutima wanje rirabinyemeza muri mutima mweranda kabiri numva intuntu nyinshi n'amaganya y'intatezura mu mutima wanje Pawulo yarabuze iki Pawulo yari umuenjeniyeri yigiye ku birenge kwa Gamaliyeli niki yarabuze ku buryo yumva intuntu n'amaganya mu mutima wiwe ngo numva intuntu nyinshi n'amaganya y'intatezura mu mutima wanje ego jewe nyene umviriza nopfuma mba igicibwa nkavavanura na Kristo ku neza ya bene wacu tuvukana kubw'umubiri ndababajije nko wagira ngo musigure ijambo naha mutsimu kabarima nkavavanura na Kristo ngwego jewe nyene nopfuma mba igicibwa mwumve ngo nibimutunuje nimuteje amaganya nopfuma mba igicibwa nkavavanura na Kristo ku neza ya bene wacu tuvukana kubw'umubiri Pawulo kuvavanura na Kristo ni iki ubundi tukiri muri uyu mubiri tuba twunze ubumwe na Kristo tukiri muri uyu mubiri turabigishwa ba Kristo tukiri muri uyu mubiri turi ibyabona bya Kristo tukiri muri uyu mubiri turi ibyariho bya Kristo ariko tumaze gupfa tumaze kuva muri uyu mubiri ducika imwemu ducika umwuka twarambara uyundi mubiri Kristo ataza kubamo ko si we yavukiyemo ahubwo twunga ubundi bucuti nawe tuba kwidefure nka kujya kwa patrari yagenda twe turi ngaho bitandukanye n'ubu araza akaba muri twebwe Pawulo ni nk'uko bavuga ati nopfuma mva kuri iyi si ngatanga ubuzima bwanje maze gutanga ubuzima bwanje bene wacu bakarokoka Pawulo bivuga yisunze iki aravuga ngo iyo abari ico nari bukore kuko urupfu rwa Pawulo ngo bakiriye Musumeni bamukata izosi panishoka Musumeni ngo aravuga ngo ese iyo nari kuba mfise amazosi abiri kugira muhejeje gukatira mukaja gukata irya kabiri mukaba murakijijwe muratabawe muramenye urukundo rwa Kristo runtera ntababazwa n'umubabaro uyu mubiri Pawulo yari yakiriye ngo byose byamubera ku nguko arabiheba kubw'urukundo akunda Kristo
byose byamubera ku nguko ngo yari yabihebye kubw'urukundo akunda Kristo. Rwabiraba nk'ubusa, rwabiraba nk'ibishwema. ngo noneho bo n'Abanyisirayeli baragenewe iteka ryo kuba abana bo mu nzu. Ubu ni nazo amasezerano, amategeko n'ibyo gusenga icese n'imihango. Bamuka kuri ba sokuru, kandi muri bo ni Kristo yamuka niho Kristo yamuka kubw'umubiri waganza byose. Imana niyezagirwe mu myaka yose, amen. Imana ni ntahemuka. Mukwiye kumenya ko mukwiye kurwanira kugaragara nk'abana b'Imana, bene wanyu hako bapfira mu cyaha, mukemera gutanga imibiri yanyu nk'ishikanwa rimota neza, mukemera gutanga imibiri yanyu mu guharanira ubutungane, mu kurwanira ubutungane. None rero bakundwa b'Umukama, ngama bangane uronka n'irya gatanu, n'irya gatandatu, n'irindwi, n'ir'umunani, n'ir'icenda, n'ir'icumi, ariko afata yani kubaha Imana bisenya igicaniro cy'umwasi wawe, kwatura ibyaha byawe ukemera kuba umwana w'Imana, ubyirukana bisuka mw'ivu, mu byondo, mu gicaniro cy'umwasi wawe. Gutanga imbabazi utarinze kuzisabwa bizana amahoro adasanzwe, ininazwe ry'Imana ridasanzwe mu buzima bwawe. Kuba umucunguzi mu gihe cyawe, niwe wo gusarura, niwe wo kuba umurobyi kandi uroba imitima y'abantu. Hagararira ubwenge bw'Imana muri wewe, hagararira umuco w'umutima mwanda muri wewe, bicure wuzuze inshingano. Ntukaba umukozi w'Imana ngo ube n'umwigisha ama ngo ucegwe ku kazi. Ntugahora n'imyidodombo, leta iguhenda kuguhemba ukagenda kuyikorera. Ntugahora n'imyidodombo ngo waba ujejwe bapfire aho uherereye. Uhore ku telefone mu mwanya w'akazi, ababyeyi baburire ku meza. Iki kiraba abaganga, mu buganga bwawe, mu bwigisha bwawe, mu buenjeniyeri bwawe, mu bushoferi bwawe. Amaso yanyu ntimwayahaye indero, ubukobwa bw'ubushitani buraza bukabazimiza, mugateza impanuka. Basi abapolisi murega ibiturire, mukanga gukontorora imiduga, mugateza impanuka abantu. Ahubwo mukaja gukontorora abantu harimo umuntu umwe canke babiri, aho gupfa muko barya benshi. Biteye isoni, biranababaje. Agiye ku munsi umwe hari umuntu yanciye amande, nta n'ukwezi nawe bwamare mu Burundi. Ndamubwira ntiyamariye imodokari, dokima ziri muri polisi, ngo uvuga abashoferi barangora zirahagarara nk'ikitasi. Ngiye kuzirondera kuko ubona zinya zirondera ninda zibura sabe attestation de perte, hama ndondera ingendo ndera izindi. Aranyiheza, ari umupolisi w'umugore, abagabo bo byari kumwe mbere baranacecetse. Hayerema nari mukuru. Ndamubwira basisigara n'imodokari, ndagiye. Mugabo ntumbwiye ndayitware muri polisi, oya, ndagiye ndondera iyo attestation de perte. Aranyiheza kuko yabwirizwa kunsinyira ko imodoka arayisigaranye, kuko ubunini wari mu makosa abona ashaka. Mugabo nkaraba ugasanga imoto ihetse abantu 4, aragireka ikarengana 5, kavuga ati none iyi fisasi abantu bangahe. Ugasanga imodokari ariko mana ndiweza ndavuga nti nkijya niyo yo kwica abantu. Iyi si pane ifishe nayo yikontorora, niyo dokima kandi ifishe attestation yerekana ko nurishije kitasi muri OBR. Yanyigenjeje ko emisi yari yeze ndije kitasi muri OBR. Ndanamusigurira impamvu ku itariki irakora yari yicaye mu rupangu, kandi byaza byandurije akavuga ati mwe kazi mu mwarishije kitasi, bireke nzoza kubyikorera. Kumva wapi ubazi gituma tumva ari giki? Nuko ari byo leta yamutuma, nuko hari yatinda yagukurako. Ndabwa ni kandi rero nandenganije. Ndabimubwira amasomo yake. Umushoferi niwe yavuze ati noneho ahava yigutera cyangwa yitware ku isheni, ntiyayitwara kuko ubutungane bwakora. Ngubu mwahamagaritse mu barabara n'ubusa. Hari igihe bizoba ngombwa ko tuvuga ukuri. Ninda zozana ukuri mu gihugu cacu, ninda zozana ubutungane. Hari igihe mwibaza ngo igihugu mugaca mugereza abagihagarariye, sibo
si hari abandi bacicayeko, hari ibyo batamenya, hari ibyo bamenya uko bikorwa, aribo bakiyoboye bokorwa n'isoni. Niyo mpamvu hari abakugwa mu buzi batera baja mu mpimba. Naramurabye n'iyi sano bisura sidashobora kumubona mwangu bisura yiwuciriza. Burya ntimuzi akajagari kaza ku buzima bw'umuntu, nimuzi akajagari kaza ku buzima bw'umuntu mu gihe arenganije mugenzi we. Mbabwije ukuri hariho abambabaje yarabangiriye n'abashyize muri koma. Mugabo hariho abantu babiri, hari umucamanza n'umupolisi. Abantu baraze kumva mu mutwe kubera igitutsi cyabo gishingiye ku karenganyo, kandi bahagarariye ikindi kintu, kandi ari abasaraye bari ku kazi kabo. Kandi ubundi rega none mu abapolisi baba abacamanza kubera turiyo izo tubesha, ahubwo turwanye icyitwa icyonyi cyose gera muri twebwe. Rero ntitutaba abacunguzi ngo tube abanyakuri, kuko nta mucunguzi w'umunyakinyoma. Hari ibintu biranga abacunguzi inzobe bigisha, usanga bafise ari abantu bafise umutima umwe, atinya umukuru kumubwiza ukuri, ngo nuko ari umukuru avuga ati mpagarariye ukuri ku ijambo ry'Imana. Handitswe ngo Bibiliya iravuga ngo ntabwo abitinya. None rero mwe mudatinya ukuri, mwe mudashima ko ukuri kw'ijambo ry'Imana kuba munsi y'ibirenge byacu, mwebwe mugomba guharanira ubutungane, kandi mukabikorana ukuri, mukabikorana ubwenge n'ubweranda, mukibutsa imitima yanyu ibicaniro by'abasi bigiye kubomogwa, bigiye gusenyugwa, ubwami bw'Imana bwitere mu mitima yacu, amakare y'umwasi atandukanywe n'amarangamutima yacu, ubwisha bw'Imana bugaragarire kuri twebwe. Ndabashimiye kuri iki gicaniro kiduhishuriye ibanga ryo gusenyera ibicaniro by'abasi bacu, tukabona gutuza mu mitima yacu, kandi ubutware bw'Imana bugatwarira muri twebwe, tugateturwa mu makuba y'ubwoko bwose. Ndasenze ngo Imana mushobora byose iduhangaze, itunezereze, iduteturure, iturinde kubabara, itwagure imbibi, idutere iteka, iduhe umugisha n'umugwiza, iduhe umunezero, ibyiza n'ibyishimo bibe muri twebwe, imibabaro yose itandukanye n'ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, aleluya. Imana mushobora byose twishimire, kandi turinde kubabara ku buryo bw'umwihariko, itwagurira imbibi. Mwarahezagiye ngo kuko warize uri mu butayu, Imana ikakumva, Imana we no kukugirira neza, uhumure warakunzwe.